Urwaruka rufise imigambi myiza y'akabirya go muri Fondation Mariam rugiye gushigikirwa n'ishirahamwe APE mu migambi yago inyuma y'inyigisho baronkejwe zo kwitunganiriza imigambi mito mito yago. Sabimana Dieudonné umwe mu bari mw'ishirahamwe APE yatunganije izo nyigisho aratwiganira ingene izo nyigisho zari zitunganijwe co kimwe n'iryo higanwa. Twarateguye ihiganwa ry'abana bari bamaze iminsi biga, hari haheze ukwezi, hanyuma bize ku bintu bijanye no kwitunganiriza imigambi, ivyo twita entrepreneuria. Uyu munsi rero abana bacu bahiganywe, aba mbere hariho ivyo tuzobakorera, ego mwabibonye, bahiganywe kandi vyerekanye neza ko bize neza kuko bose bakoze neza naho haba aba mbere n'abakurikira. Fondation Mariam ni fondation ifasha abana ba mikoro make, abana ahanini b'imfuvyi, rero abo bana barakeneye gushigikirwa. Natwe mw'ishirahamwe APE turiho kugira ngo dufashe na cane cane abana nk'abo bafise ibibazo mu miryango. Batatu muri urwo rwaruka bakaba bagiye gukurikiranwa n'iryo shirahamwe APE. Sabimana Dieudonné arabitwiganira. Uko mwabibonye hariho ababaye aba mbere. Bajya rero turabafitiye imigambi. Nuko twateguye kuzobashigikira. Muri bo bafise imigambi myiza cane nibo babaye aba mbere. Rero ntibihereye hano, twebwe ico twabateguriye nuko bazobandanya indoto zabo. Tuzobashigikira, tubaho uburyo. Tuzobashigikira kandi mu kubaha n'ubundi bumenyi bwo hejuru ngo tuma imigambi yabo ishika kure cyane. Umwe muri urwo rwaruka rwakurikiranye izo nyigisho rurashimira ishirahamwe APE kuri ako karyo keza aronkejwe. Mu bisanzwe nta utohimbagwa, wumvise bagutoye biranezereje cyane kubera mu bantu benshi ukumva uratuwe muri batatu ba mbere, biranejereje cyane. Igice gikurikira nuko cagenda zirya mfashano baba baguhaye zirya mfashanyo, tugenda ukazikurikiza uko uba wabivuze nyene, hama gikurikira ukaraba gusa ntuwavuhombesha iproje yawe watanguye, hama bikagenda neza cyane. Kuntu batwitayeho bizotuma tugira kazoza imbere yacu mu buzima bwacu. Muravye imigambi mwashoboye gushira imbere, vy'ukuri murabona ko nibaguma babafasha harico izobafasha mu buzima? Ego bizodufasha cyane mu buzima bwacu, bizodufasha no kwitahura. Nuko baguma batwibuka, buri gihe batwibuka, kuko natwe akazoza kacu dutera imbere nk'abandi, kuko turabe natwe ico twovamo. Rino shiramwe ryadufashe umugongo, no ritera intege ribandanye rifasha n'abandi, kubera bino bintu birugurura mu mutwe abana. Hari abantu usanga baba batazi ico bazovamo, ariko mwe mushitse murashobora explique umwana uburyo bimeze ubuzima, hama kaca yuguruka mu mutwe. Ico noterera nuko mwoshiramwe intege mukabandanya muteza imbere abandi bana. Umugambi je natoye n'umugambi wa couture. No mugambi nabonye yuko womfasha mu kazoza kanje, nk'ubu ndi umunyeshuri nkatera imbere nanje nk'abandi. Noshobora kuronka nk'ibihumbi 600, nkagura imashini y'ibihumbi 500 n'ibikoreshwa kw'iyo mashini z'ibihumbi 200. Hanyuma maze kuronka iyo mashini yose namaze kuyikwiza, nkacanja kuri Facebook canke muri radio hajya kujya kuntu bacisha ama publicité, bakamenya aho ntuye n'amamodele meza nkora, kugira ndonke abakiriya benshi cyane bashobore kuza baza ndabashonera impuzu zabo zibabereye. Isenga Mariam arongoye Fondation Mariam asanzwe areze ugo gwaruka, arashimira muri rusange iryo shirahamwe kuba ryaronkeje inyigisho ugo gwaruka. No munezero ntangere rero kuko mu Kirundi uronse umushitsi ubuhonse umugisha, cyane cyane kuri bijanye n'izo nyigisho, urumva ko ari ibintu vyiza. Kuko mwabibonye abana bose bariko bara expose, bariko baravuga indoto zabo,
nk'uko nama ndabibigisha ndababaza umwana wese indoto ziwe. Uyu munsi rero ndabona ko APR ije kumfasha kugira ngo na jewe indoto zabo zije habona, nk'uko babitwemereye batubwiye yuko bati abana baza kuba ba mbere nka batatu ba mbere bazobafasha kubaherekeza mu migambi yabo. Murumva rero ko ari umunezero ntangere. Akajambo no babwira no kubatera intege, mbabwira yuko ndabifuriza ubwa mbere ko babandanya iyi migambi, ntibibe ivy'imigambi gusa yo kubaza uyu munsi bibe biraheze. Nshaka ko dukorana kugira ngo n'abandi bana bazoshikirwe, hanyuma nkabasaba nuko bagendera n'ahandi kubera abana b'igihugu ni benshi kandi bakeneye bafise indoto bashaka gushikako. Muri fondation yacu rero twifuza yuko twokorana tugatera kamo n'abandi bafise umutima n'izindi nyigisho zitari izo bo tugendera, kuko mwabonye ko dufise abana benshi kandi by'ukuri bakeneye imfashanyo zitandukanye. Muri ico gikorwa cyo gucagura ubwo gwaruka rufise imigambi myiza, batatu ba mbere batowe bakaba bagiye gushigikirwa n'iryo shirahamwe APR mu migambi myiza bashoboye gushikiriza.